abakunzi b'amahoro. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, bifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Inshuti mukundwa uduteze yompi, turakuramukije amahoro y'Imana abane nawe. Numwanya wa kino kiganiro abakunzi b'amahoro mugiye gushikirizwa na Dina Kwizera. Umutumire wacu uno munsi akaba ari Etienne Munezero, asanzwe akorera mu ishirahamwe ry'umuryango w'abasoma Bibiliya. Kuva kera narindi gushika n'uyu munsi, umwuga wo kwigisha n'umwuga yukozwe neza haboneka iterambere mu kibano, mu gihugu no mu ishengero. Ariko kandi iyo ukozwe nabi, iterambere n'amahoro birasubira inyuma. Uwo mwuga rero ukaba usaba kwitanga ukudasanzwe kugira ngo iryo terambere n'amahoro biboneke. Uyu munsi rero umuntu yo kwibaza ati, none umwuga wo kwigisha n'umuhamagaro, ni ingabire canke n'akazi? Ido ni dore nkuko twabivuze ni muri kino kiganiro na mutumire wacu. Turabaramukije amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana bane namwe. Ego. Kandi nagomba mbaze ndabakengurukire ko buri buno butumire mwampaye. Ego. Mboneraho no kuramutsa abantu bose bariko barakurikirana kino kiganiro. Murakoze cyane, murakoze. Nuko rero nkuko mumaze kuvyumva n'umutumire wacu Etienne Munezero. Tuduze ku ijambo, twamaze kubwira abako baradukurikirana, tugomba kuganira ko gufurura umuhamagaro wo kwigisha. Mbega none burya umuhamagaro no kuvuga iki? Murakoze cyane. Umuhamagaro novuga bumva igifaransa vocation. Umuhamagaro novuga ko ari ubushobozi. Ubushobozi canke ingufu ziri mu muntu zimutera gukora igikorwa kanaka Imana imuhamagarira gukora canke abantu bamuhamagarira gukora, akabikora n'umwete mwinshi. Ngira ngo duhora twumva yuko nk'abantu bakunda gusenga, turumva abantu bakunze kuvuga ngo yatanze umuhamagaro. Umuhamagaro dufatiye akaronko kuba umusaseredote canke kuba umupastori, canke umuntu ashobora kugira gutanga umuhamagaro ku gikorwa kanaka. Rero ni ikintu kimurimwo, atawumusunika, ahubwo anezerwa nuko akoze ico kintu. Ego. None umuhamagaro umuntu yowutanga ryari, utangurira ryari? Umuhamagaro urumva navuze ko ari ikintu kiba kiri mu muntu. Ego. Kandi yifuza kugira gukora. Rero bivana n'aho agomba kugikorera. Ego, bivana n'aho agomba kugikorera. Mvuze nko kuntoze nko mw'ishengero, umuntu agomba kugira gutanga umuhamagaro wo kuja gukorera Imana bivanye n'ishengero. Hari bisabwa. Hari bisabwa, harashaka kugira gusabwa imyaka, harashaka kugira gusabwa amantoze y'amashuri. Ivyo vyose rero bivanye n'ivyo ishengero risaba, umuntu aca atanga umuhamagaro mu gihe nyene abona yuko bigeze. Ego. None nta gihe umuntu ashobora gutanga umuhamagaro mugakagira intambamye? Ego, intambamye zirashobora kugira ko ntuze kugira kubaho, kuko urashobora wowe kuba wumva ufise umuhamagaro wo gukora ikintu kanaka, hanyuma mugabo nturonke uburyo bwo kugira bwo kugikora. Rero ni ngombwa ba bantu waha uwo muhamagaro, wabwira ko ari ikintu wumva muri wowe ugomba gukora, ugomba kugira gufasha, baheza bakagira bakavyumva. Rero intambamye umuntu ashobora kugira nuko batakiri uwo muhamagaro wewe. Iyindi ntambamye rero umuntu arashobora kugira umuhamagaro ntabimenye yo gukora ico kintu, kuko ni ikintu kiba kiri muri wewe.
gusunika abantu bakavuga ati yamara uyu muntu iki kintu aragikorana umuhamagaro. Ico gihe rero hari aho rero umuntu adakora uwo muhamagaro kuko atabimenye yuko hari impano iri muri we. Ego turiko turaganira ku vyerekeye gufora umuhamagaro wo kwigisha. Mbega none ukwigisha ni umuhamagaro, ni ingabire, n'akazi canke ni ivyo umuntu yiga? Murakoze cyane. Umuhamagaro kimwe navuze ko nico kintu, nizo nguvu, ico kintu kiri mu muntu kimusunika gukora igikorwa kanaka. Imana imuhamagarira canke abantu bashaka kugira kumuhamagarira, igihugu gishaka kumuhamagarira, ishengero ushaka kugira kumuhamagarira, wagomba n'umuryango ushobora kugira kuntuze kugira kumuhamagarira. Rero umuhamagaro, ikintu gisunika umuhamagaro ni ibintu bibiri. No kuvuga mu muhamagaro hariho ingabire, hakabaho n'impano. Kenshi ivyo bintu hari aho usanga twabyitiranije, ingabire n'impano, ariko mu Gifaransa biratandukanye. Hariho don, hakabaho na ntuze ya natara. Muga mu Kirundi ucumenga ingabire n'impano birasa. Rero mu muhamagaro w'umuntu bya bintu bimutera gukora ico gikorwa nk'umuhamagaro nyene akacitangira, wagomba kenshi akumva yona nabikora no ku buntu. Ko umuntu afise umuntu uzafise umuhamagaro, ivyo aza gukuramo muri ico gikorwa sivyo bije imbere cyane. Ahanini nico aza gukora ico gikorwa, kumva gikoze kikagenda neza, ico niwo munezero wiwe cyane. Rero ibintu bimusunika ni ingabire canke impano. Ivyo bintu rero bibiri biratandukanye, muga birafise naho bihorera. Ingabire n'impano vyose ni Imana ibitanga kandi ikabihereza abantu. Rero intoze ya impano ni Imana yiha umuntu uwo ari we wese. No kuvuga ngo ni ikintu umuntu avukana kiri muri we. Ingabire nayo nitangwa n'Imana. Mugabo kenshi Imana yihereza umuntu yakijijwe. Nico gituma mu Bibiliya dufise ingabire zitandukanye Bibiliya itubwira. Rero ico biza kugira guhurirako nuko vyose bitangwa n'Imana, hanyuma mugabo ikabihereza abantu batandukanye. Bisigurwa gute? Impano umuntu yakijijwe canke yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe. Nciye nja kuri ca kibazo mwambaza. Kwigisha rero ni ingabire, ariko kandi ishobora no kuba n'impano. Rero no kuvuga ngo umuntu arashobora kubivukana ari ibintu biri muri we, ari ibintu akunda cyane, akaba akunda kwigisha. Ariko naho iyo ari umukristo, hanyuma kuko Imana itanga ingabire, igacimuha ingabire yo kwigisha, kuko kwigisha iri mu ngabire zo kuvuga. Hariho ingabire zo kuvuga, ingabire z'ibikorwa, hariho ingabire z'ibitangaza, biratandukanye. Sico kiganiro turiko. Rero kwigisha kiri mu ngabire zo kuvuga. Igihe rero umuntu afise impano yo kwigisha, noneho kuko yakijijwe agacagira ingabire yo kwigisha, hoho bica vyoroha cyane gose. Bica vyoroha cyane gose. Rero ukwigisha ni umuhamagaro ushobora gusunikwa n'impano iri muri Imana yamuhaye, canke umuhamagaro ingabire Imana yashize muri we. Ikindi kibazo wavuze uti mbega ni nakazi. Ego akazi n'ikintu umuntu akora, hanyuma akahembwa, bikagira ico bimufashije, akifasha, akiteza imbere. Rero kwigisha rero nakazi, mugabo biratandukanye. Umuntu akora iki gikorwa cyo kwigisha nk'umuhamagaro, n'umundi muntu abikora nk'akazi. Abo bantu bose barabikora kandi bakabikora neza wagomba. Mugabo kijya wavuduti canke birigwa. Naho uba ufise
impano Imana yaguhaye ibintu wavukanye, ukaba ufise iyi mpano yo kwigisha, bisabwa ko wiga, kuko umuntu atanga ico afise. Rero na cane cane uko turiko turavuga umwigisha, ntitwavuga ngo hari umuntu yavutse azi icongereza canke umuntu yavutse azi ibiharuro canke azi fizike, canke azi ikigwa kanaka. Oya, habana gatoyi bisaba yuko agenda mw'ishuri akagira akiga. Rero kuko ari impano, nimba Imana yaramuhaye impano yo kuvuga indimi, uca usanga ivyo vyigwa vy'indimi arabikunda cane gose, kandi ntibinanamugore no kuvyiga. Rero uca wumva yuko n'ahari impano birigwa. Rero iyo bagiye kuvyiga, baravyiga bakabiheza, hanyuma bakagenda bagakora akazi, kandi bose ako kazi bakagakora. Mugabo itandukaniro haraza kubaho itandukaniro. Ego mwavuze yuko ingabire ariyo Imana iheza igaha umuntu yakijijwe, ari ikindi kintu Imana imwongerera ko uwo muntu aba yarakijijwe. None nta muntu ashobora kuba iyo bitora wanashaka atanakijijwe, muga Imana ugasanga ntakijijwe, ariko ugasanga n'ayangabire arayifise y'ivyo bintu, kandi agakiza iwe kari kure. Ego nabivuze, ni naco gituma navuze impano. Hariho impano n'intuze n'ingabire. Rero kugira ngo nyene abariko baradukurikirana batomokegwe neza, impano Imana ihereza umuntu ari we wese, kugira ngo ifashe abantu mu bice bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu bitandukanye. Ingabire rero umuntu yakijijwe, Imana iyimuha kugira ngo aze gufasha ishengero, canke aze gufasha igihugu. Ego arafasha igihugu mugabo akanoze ikibano. Arafasha ishengero, arafasha igihugu mugabo cyane ngombye kuvuga rero ico navuga mu Gifaransa don de Saint-Esprit. Ingabire ya mpwemu yera. Ingabire ya mpwemu yera iraza kugira gufasha ishengero, yongere ifashe n'igihugu. Naho twoba tumeze nk'abagiye gato hirya gatoyi muri zirya ngabire za mpwemu, nta muntu azifise kandi atakijijwe. Ugasanga hariho umuntu afise urukundo, abona ashaka atanakijijwe, mbere akanarurusha wa muntu yitwa ko ari wo mu nzu y'Imana. Ico gihe ntituca tuvuga ngo ni ingabire ya mpwemu yera, nagira za ngabire nyene za mpwemu yera, tuca tuvuga ko ari impano. Ariko rero uwo muntu afise urwo rukundo, niyo yakizwa naho acagira urukundo nyene. Abantu z'abarundi baca bavuga ngo no gutera intamba ibisazi, no gutera intamba ibisazi, no kuvuga ngo aho udafise urukundo akijijwe nyene, Imana imuha iyo ngabire y'urukundo nimba yikeneye yayisavye. Uwo muntu asanzwe afise iyo ngabire y'urukundo, wewe ashagira no gusiga umwiza. Nico kimwe iki kiganiro cacu, kuko kwigisha iri mu ngabire za mpwemu yera. Rero uyu muntu uzi umuntu yari asanzwe afise ingabire yo kwigisha, yakijijwe nahone no gusiga umwiza, kuko hariho ivyari bisanzwe biri muri we, akunda kwigisha kandi abifisemo intuza, abifisemo impano. Ego murakoze cyane. None gufurura umuhamagaro wo kwigisha bivuga iki? Ni kuvuga iki? Umuntu yofurura gute? Gufurura ngira ngo sinzi gufurura ko bose bagira bavyumva, mugabo nk'abantu bava ruguru aho bacana ubuntu ze umucanwa uraka, hanyuma iyo utabandanije uronka inkwi uragira urazima, ukomengo nta mucanwa urimo, ariko musi uburiyo. Rero wazimye kuko batabandanije bacana yinkwi. Ego rero gufurora turi abana kwara kugenda ugahitana igiti ukamera nk'ukura ko umuntu mu nyuma kuye kumunyota hejuru ukabona yuko ari umuriro, hanyuma rero ugaca ugerageza ukongera ukawatsa. Rero ni ukuvuga gufurora umuntu
nukuvuga ntuba wazimye oya inkwi nizo ziba zagize rero no kuvuga gufurura ingabire no kuvuga ngo ufurura ikintu cagize cazimye ufurura ikintu cantuze ikintu cazimye rero kujya navuze ko mu ntuze ya umuhamagaro umuntu awuterwa n'impano Imana yamuhaye umuntu ariko arakora mu muhamagaro canke ingabire Imana yagize yamuhaye iki gikorwa c'intuze cyo kwigisha ku muntu yagihawe nk'impano canke nk'ingabire aravye nabi kirashobora kuzima kirashobora kuzima ngira ngo turavye mu ntuze ya mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 3 guhera ku murongo wa mbere gushika ku ndwi ariko cyane cyane umurongo wa 4 niho bavuga ngo mfise ico ndakugayako nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere yangabire y'urukundo twamye turiko turavuga ikishete candikiwe iri ntuze iri shengero Imana yakivuze ko yuko ati ndafise ico ndakugayako nta rukundo gifise umurongo wa 5 ngo nuko ngo niwibuka aho wavuye wihane ukora ibikorwa nk'ivya mbere no kuvuga bari bafise ingabire y'urukundo mugabo harageze igihe bigirane bigabanuka rero Imana irikira batumirira kugira ngo bashobore kugira gufurura ingabire rero ingabire igihe utabandanije novuga kugira kuyivomera utabandanije uyikoresha udashize kumwete yaba impano yaba yantoze yangabire arivyo bigusunikira nyene gukora ikintu mu muhamagaro iyo uravye nabi birazima nka wa muri rutaronsi ego none icyo kintu tugiye muri uyu ntumbere yacu yo kwigisha ni biki bituma uwo muhamagaro uzima wo kwigisha iyo ngabire umuntu yarafise yo kwigisha izimangana canke iyo mpano Imana yamuhaye muri we ugasanga yafutanganye ari byo bisabwa kasubira gafurura kugira bigende neza ibiba bituma bizimya nibiki urakoze cyane ikintu gishobora kugira kuzimya intoze ya impano kuri iki kintu cyo kwigisha nimba Imana yaraguhaye iyo mpano yo kugira yo kwigisha icambere kutamenya agaciro k'iyo mpano Imana yaguhaye nimba Imana yaraguhaye impano kanaka mu kwigisha dufate nimba yaraguhaye kuko turiko turavuga ko ari impano twamaze kuvuga nico kintu ufise vy'ukuri ufise umwidegemvyo ufise nagomba ko mu Gifaransa navuga facilite woroherwa kugikora nimba ari icongereza nk'umwigisha w'icongereza arafise arabangutse n'ibintu bimubangukira canke ufise impano y'ibiharuro n'ibintu bimubangukira canke fizike canke ikindi cigwa ico arico cose ikibazo ni kubera iki Imana yakimpaye kuko twese ngira turazi yuko twarimwe n'Imana kandi vy'ukuri nta muntu Imana yaremye ngo aze kuba ngaha kuri iyi si kukurya no kunywa gusa haba na gatoya umuntu wese Imana yamuremye kuko hariho igikorwa imuziga ko gukora Paul yabibwiye abanyefeso igice cya 2 umurongo wa 10 avuga ngo twaremewe muri Kristo ngo kugira ngo dukore igikorwa ciza cose Imana yateguye ngo dukore tutarabaho sinzi kuvyumva tutarabaho no kuvuga wewe dena Imana itarakurema yakuremye hariho ibikorwa hariho ibikorwa Imana yateguye bizokorwa na dena gusa atawundi muntu azobikora muganda utabikora izorondera ubundi abikora kugikorwa c'Imana n'igipfakara rero mugabo hariho ibikorwa Imana yagize ntiyateguye bitegerezwa kugira gukorwa na dena mu gihe ciwe canke ibikorwa yateguye ari jewe nyene nka Munezero ntegerezwa kubikora ivyo rero kumenya ko hariho ico Imana yaguteguriye utegerezwa kugira gukora noneho kumenya ko hariho impano yaguhaye utegerezwa kugira gukoresha ko turi kuri kino kiganiro c'umwigisha
kumenya ko uko kwigisha ari impano Imana yaguhaye, ico ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo uwo muhamagaro ntukuzimane. Kuko urabizi yuko uri kurakora igikorwa c'Imana. Ega hari abantu batazi yuko kwigisha ari igikorwa c'Imana. Hari abantu bazi yuko igikorwa c'Imana ari kugenda gusenga, kuba pasitori, kuba umuririmbyi, n'ibindi bijya byose tubona, kuba umupatiri cyangwa umubikira. Oya, igikorwa cyose umuntu akora ciza ni igikorwa c'Imana. Rero mu gihe umenye yuko uri kurakora igikorwa c'Imana, nimba uri kurigisha, uriko ukora igikorwa c'Imana, iyo mpano canke iyo ngabire ntibizokuzimana. No kuvuga ngo uwo muhamagaro wawe uragumaho. Ikindi novuga gishobora gutuma iyo ntuze iyo ngabire canke iyo mpano umuhamagaro uzima, ni kutayivomera. Ego ni kutayivomera ego akaca ayivomera gute? Ego nivyo nagomba kugira kuvuga. Nimba ari umwigisha, Imana yaramuhaye ingabire yo kugira yo kwigisha icigwa kanaka, ibihe birahinduka. Ibintu by'ibihe birahinduka. Nogira no guha akarorero. Jewe nize ivyo kubaka. Je suis ingénieur. Amakuru nize kuri universite. Hariho ukoro twiga saa 20 amasaha 120. Uno musi bayiga amasaha 30. Kubera iki byarahindutse avec iyi technologie moderne. Ubaho twebwe batwigisha nyene bakaduha ugacapa n'umugongo karuha. Ubu bakwigisha logiciel. Bakakwereka ivyo ugira, hanyuma ukazona vya bindi twakoresha intoki, imashini irabisohoye. Rero ntibikeneye ko nza gufata umwanya muremure, urabona imashini iranyarutse. Yumve rero warasanzwe uri umuhinga mu kwigisha architecture, kwa kundi batwigisha nyene twebwe tubicapa. Nimba uri umu architect utajanye n'igihe, wumva hari ikibanzo kintu byo gifise. Ubu nta kibanzo bugifise muri kino kinjana turimo. Ego nari mfashe rero akaroro kuri domaine yiwanje, ariko siyo gusa umuntu ariko arigisha histoire. Koko sifise abana biga histoire twize si ubu ariko barigo uyu munsi. Oya, kandi ibiharuro navyo ne ukuntu nabonye abakino gihe bavyiga, programme yatwize twebwe siyo twize. Rero umwigisha yanyigishije nimba bari wakiriko ariko arigisha, hamwe yo kwigisha uko jewe yako yanyigishije, abantu bazahava batagiza, bazahava badatahura kuko ibihe bigenda birahinduka. Rero mu gihe rero umwigisha atagiza baye ku gihe, naho yoba yari umuntu yari umuhinga mu kwigisha, azohava asanga ivyo ariko arigisha canke aba ariko arigisha atabigishije uko yategerezwa kugira ko ntuze yategerezwa kugira kwigisha. Canke dufata bariko barigisha ivy'ubuganga, iyo miti igendera hindagurika. Rero atubona tugombe dufatire kuri malaria, tugenda tubona imiti ya malaria yindi yagiye iraza. Rero niyo waba ukibandikira ya miti ya ntuze ya kera, hari niyo utanagishobora kuronka kuri kw'isoko. Canke abo bigishije gukora amatelefone, abize telecommunication ya kera kugira abafundi b'amantuze b'amatelefone. Ubu dufise amatelefone, urabona ko yahindutse, zigenda zirahindagurika. Rero uko uwo muntu uzeya la technology igenda irahindagurika, no mwigisha nawe akwiye kugenda aragira araba ku gihe. Rero igihe rero utabaye ku gihe, wa muhamagaro wawe urazima. Nico numva nashobora kugira kwishura. Ego murakoze. Ni hano rero ikiganiro cacu kigarukiye cyo kuno munsi, dutera intege umwigisha abikorana umwete, Imana izomuhemba. Dushimira n'umutumire wacu buno munsi, mwakoze cyane kudufasha kurimesha kino kiganiro. Ego nanje ndabashimiye kandi ugira kandi mwakoze kuntumira. Ego twibutsa bariko barakurikirana ikiganiro ko twari kumwe na Etienne Munezero, akaba asanzwe
akorera mu muryango w'abasoma Bibiliya mu Burundi. Ufise ikibazo cyane cyo wunganira telefoni 71 amajana 24 197 cyangwa ugakoresha 39 amajana 499 amajana 619 canke ukadusanga aho dukorera ni mw'irohero ya mbere ibaragitiriwe Gerard inimero 27. Niwe mwami w'amahoro ni wahora rumwisigirwa. Ico cari ikiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 amajana 387 199. Iyo telefone urashobora no kwitwandikirako kuri Whatsapp. Mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikibanuye naho ubutaha.